Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri kiganiro ivyo Yesu akora, nizera ko muri benshi cyane muri ko muradukurikirana aho muri hose, abari ruguru, abari hano mu gisagara ca Bujumbura, mwese turabahaye kaze. Mukaba muri kumwe na Pastor Nkeshimana wo mishengero rya Hope Church. Ishengero rya Hope Church aho dukorera ni mu Caramagahe, ari abantu bakituronderera mu Kigobe, ntitukiri mu Kigobe, dukorera mu Caramagahe. Uje na bisi nk'umuntu aje ava mu yindi ntara canke ukazuvuye handi hantu ukashikira muri ville, ufata bisi ya Carama ikacigushikana aho amabisi akatira. Ugeze aho amabisi akatira kwibarabara rya 10, uca wegera imbere kwibarabara rikurikira ni barabara rya 11, bagita iry'amabeni. Ukirihagazemo ucubona ishengero rya Hope Church. Ego ishengero rya Hope Church. Ego murazi ko amashengero usanga ari menshi, uraraba ko handitse ko Hope Church. Ego Hope Church niryo shengero dukoreramo aho mu Caramagahe, niho dukorera. Kaze rero muri iki kiganiro mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Mukaba muri kumwe rero na Pastor Nkeshimana rero wo mu iryo shengero. Uno musi rero turaza kuganira kuri aya majambo avuga ati uhoraho araza kuguha ico wayisavye. Ego uhoraho araza kuguha ico wamusavye. Hari ibintu maze iminsi uriko uramusaba, urashaka kuba wamaze indwi nyinshi uriko urasaba uhoraho, urashaka kuba umaze imyaka myinshi uriko urasaba uhoraho, ariko uhoraho rero arafise umugambi uno musi wo kugira ikintu kidasanzwe, kuguha ico wamusavye. Uti nivyo, egome nivyo, uno musi rero uhora araza kuguha ivyo wamusavye. Reka imbere yuko twiga kuri iryo jambo rero, mbere tuje tunabasengera, turaza kubasengera ku mitwaro itandukanye, kandi uhora araza kubishitsa. Ko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa ngo nzogukiza ngo nawe uzompesha icubahiro. Reka tubanze tuvize kano karirimbo, inyuma y'aka karirimbo ndaza kubandanya rero kugira ngo tuyage kuri aya majambo y'Imana. Ndagwa n'intahe zabo Yesu yakoreye neza. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko abikora mu ishengero rya Hope Church. Reka rero tuvize kano karirimbo, na karimbo karimbwe na Hope Choir, niyo mu ishengero rya Hope Church. Warachumise kuganje warababaje kuganje Yesu warachumise kuganje Kale ya Yuda munago kugishitsi cha Dawidi Shemeza. Kale ya Yuda munago kugishitsi cha Dawidi Shemeza. Urumwami w'abami turagushima, reka tugushime turagushima, urumugabisha turagushima, nawe ubanye nawe turagushima, yewe Yesu wanje turagushima, urumwami w'abami turagushima, reka tugushime turagushima. Ntore z'Imana ishima umwami wawe ntare ya Yuda muramwisha Dawidi museruka rukande mukabisha ntore mu ntambara. Begohe bangende mwikoraniro ry'abera rishima umwami Yesu. Uwo mwami niwe yaducunguje amaraso yiwe y'igiciro. Kale ya Yuda munago kugishitsi cha Dawidi. Ntare ya Yuda
barakoze cyane rero abo baririmbyi bo muri Choral Hope Choir. Twavuze ko tuza kuvugana namwe kuri iri jambo rivuga ati uhoraho agiye kuguha ico wamusavye. Uhoraho agiye kuguha ico wamusavye. Urashaka kuba wamaze igihe kirekire usaba uhoraho, urashaka kuba wamaze imyaka myinshi usaba uhoraho, cyangwa urashaka kuba urasaba uhoraho kubw'umuntu kanaka, ugasabira kanaka ati Mana mugirire neza naka, ugasanga umaze iminsi, umaze imyaka, umaze ibihe uriko urabwira uhora ati Mana mugirire neza naka, ugasanga nibiriko biraba. Ariko uno munsi hari cyo uhora agira kore. Imbere yuko mbandanya ngomba ndaguha intahe zabo Imana iko irakorera neza aha mu ishengero rya Hope Church. Imana iko irakora ibikotangaza byinshi cyane mu ishengero rya Hope Church. Ndakwibutse aho dukorera ko tutagikorera mu Kigobe. Ego mu Kigobe twarigeze kwakorera mugabo dukorera mu Carama. Dukorera mu Carama Gahahe. Carama Gahahe urutse bisi uvuye nk'ahandi hantu ukafata bisi uvuye muri ville, ufashe bisi uvuye muri ville hajya amabisi akatira aho amabisi akatira ni kugi 10 uca uwegereza imbere gatonya ibarabara rikurikira ni gi 11 bagita kandi ijya maben. Ego bagita kandi ijya maben, uhageze ucuraba muri Carama ucubona ishengero. Ego noneho abantu benshi barahazi naho uvuga ati ngo kuba Faraja niho benshi bahavuga ngo ni kuba Faraja. Uco uhabona urutse bus ucugenda ibarabara rikurikira ijya 11 uhagaze ko kuri iryo rya 11 ucuhabona. Ariko rero imbere yuko tubandanya rero ndakubwire ko Imana canke uhoraho agomba kugushitsa ko ivyo wamusavye, agomba kugushikiriza ivyo wamusavye. Warabisavye kumbura urira, warabisavye kumbure ubabaye, warabisavye kumbura umeze kunakuriya, ariko uno munsi harageza aho uhoraho agomba gukorera igitangaza. Reka muri uyu mwanya rero tuguhe zimwe mu ntahe zibiriko birakorerwa mu ishengero rya Hope Church. Sintahe zose oya, dufise intahe nyinshi cyane, hari zo tutarinda gufata, hari nizo usanga atari ngombwa ko zumvikana ku radio, ugasanga kumbure izindi nazo ugasanga kumbure ntitushimye kuzibashiramo, mugabo twafashe nkenya cyane mu ntahe nyinshi zihari zibitangaza ibyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Ego mbe tukaba turonkeyo nakajyo kugutumira kuri itariki 8 kuri wa Mungu itariki 8 kuri wa Mungu itariki 8 zosengera abantu bose afise imitwaro ikomakomeye nibayabaye imitwaro yose kugira ngo nabo yohoraho abashitse ko ivyo bamusavye. Ego cyane abadamu murazi ko ari n'umunsi w'abadamu, umunsi w'abadamu nabigeme. Ego abadamu bafise kumuri abashinga ntaye babo batabanye neza, abakobwa kumuri bipfuza kuronka aho ubakanye, cyangwa ugasanga afise ingwara runaka bijanye ivyo mu bihe, cyangwa ugasanga kumbure n'umwigeme akeneye ikina kiriya, cyangwa ugasanga umupapa na hari umunsi w'abadamu n'abapapa nabo turabasengera. Abapapa nabo nyine turabahaye kaze, basore inkumi eka bose ku munsi wa Mungu w'itariki 8. N'uyu wa Mungu nyene murabona, n'uyu wa Mungu nyene w'itariki 8 z'ukwa gatatu, murazi ko ari n'umunsi mukuru w'abakenyezi. Uyu munsi rero tuzoba turiko turasengera abantu guhera 2:30. Kandi ucerewe si vyiza ko ucusanga wicaye inyuma ko abantu baba ari benshi. Ni vyiza ko ushika mu myanya ya kare, kuri iyo 2:30 nyene kugira ngo dutangurane uronke umugisha wawe. Ora afise umugambi wo kwishura, afise umugambi wo kugirira neza, afise umugambi wo kwitaho, ariko wowe n'ukuri kuri samarako. Aho hantu sikure, aho mu Carama sikure, kumbure naho uva Ingozi cyangwa Igitega sikure, ufata bisi gakushikana muri ville, uvuye muri ville na hakubwiye ingene uco hagenda. Mbere n'umuntu ashaka kutahabona neza kajuragirika, turatanga nimero ya telefone mu protocole ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ucumu telefona akaca kugenekereza neza kandi ucusanga ibintu byose biriko bigenda neza. Reka ndagwerero zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church, hamaca tuza kuvugana ku ijambo ry'Imana inyuma y'intahe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Baradusengeye ko umuntu icyo atahora ajya acatangura kugifungura. Je sinahora ngindagara n'intore ntazo nahora njya. Intore sindapima ko ntazo ndaronka, mugabo ejo nararindagara numva ntangorane nimwe baye. Amen. Yesu ahubwo amashimwe n'icyubahiro.
ntawazanye indagara ngaha dupime. Amen. Amen. Wakati ule ulikuwa unajihisi namna gani wakati unakula dagaa na wakati ulikuwa bado hujapona? Iyo ico gihe wafungura indagara wala wiyumva gute? Bo indagara deja kuzishira mu kanwa sinavyumva. Ndinze naho nkahekenya naradahwa nkagira n'iseseme ryinshi cyane. Mugabo jo naraziriye ndiyongera numva na mahoro menshi cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Jewe sinumva ingene no bivuga. Kuva nzangaha mu ndwi ya mbere Imana yarankora ibitangaza. Bari banyusavye amahera yo gutanga ikibanza cy'umwana cy'ishuri, ndavuga ko atari nzotanga ico ni giturire. Mvuye ngaha kuwa mbere nzarumva telefone ngo umwana yose ishuri nta mahera uzotanga. Amen. Gitangaza kigira kabiri nayo maze imisi mbabara mu nda mukasiriva mpimiti. Guhera umunsi wa mbere sindasubira kugwara mu nda kuva bansengeye. Amen. Igitangaza kigira gatatu mama wanje yaramaze imisi agwaye cyane tukamuha imiti bikanka tumusengera tubona inzoka zitangiye kumuca mu kanwa. Abo kwa Silva barabizi zimuca mu kanwa kandi inzoka nini cyane azidahwa. Nukuri numva umenga sinumva ingene no bivuga Imana ihabwa icubahiro. Amen. Amen. Hama novuga ati umukozi w'Imana Imana ibandanya kumusiga amavuta kuko ni byinshi novuga mugabo ndacafise umwanya muremure ngaha narabaye iwanyu. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nari maze igihe sinari nzi ko noduga nkashika mu gihosha nahora ngenda ngeze kwibarabara bikanka n'abana bagatwenga. Bagacavuga mu mama agira yicare ariko ejo narashitse muhira nagiye n'amaguru n'abantu baratangaye n'abana banje baratangaye. Amen. Bitangaza kigira kabiri na muri uku kwezi nibwe telefone zibiri. Abasumare bari babigize akamenyero. Ejo rero narafashe igisuma mvuye ngaha ndavuga atayo mahera bagira batware ndatanga kwishikamwe Imana yobwicubahiro. Amen. Ndashima Imana ibahumugisha. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Jewe nanje nari mfise inda ndende. Jewe ku munsi najya gashika 4. Ariko kuva ninjiye ngaha ubu unye ejo saa sita sinariye no mwijoro sinariye kandi icongeyeko ndavyuka saa sita z'ijoro gusenga na saa 9 no muri telefone nasize mwo reveil narose ubushobozi. Yesu ashimwe. Amen. 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 Utariye 4 ubu wumva gute? Ni sawa gute? Ubu numva merewe neza, numva mpazi vyampwemu yera gusa ntange numva nkena yubu. Hallelujah. Nigihe cyo guhindurirwa ibihe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanje nayimaze kuja kwa muganga inshuro nyinshi naguma numva imisonga mu nda n'indayuzura. Ariko kuva aho bansengeye byaciye bihera ubu n'imiti narayihevye kuyifata bimeze neza mu nda ndashima Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Naragwaye ngwara malaria. Ndinjira ibitaro ku munsi wa 4 ndaremba gose. Ndemvye cyane umukozi w'Imana arazarandaba arasenga ariko ico giheza kundaba abo bari kumwe nabonye wonyene abandi bose sinashoboye kubamenya. Amaze gusenga atashe ncandagira umucanwa mwinshi. Ngize umucanwa mwinshi warangwaje aragenda ararondera abaganga barateba kuza. Batevye kuza ndamubwira ati gomba bihoze ijuru riko ririkiriza. Amen. Haheze umwanya umuganga araza ashitse arampima asanga afise 38.4. Arasubira inyuma kurondera umuti arasubira arateba. Atevye ndasubira mbwira wa wundi ati ntiwigore ijuru riko ririkiriza. Agarutse asanga umucanwa wapungutse wa muganga. Yagiye kugarukira igira gatatu umucanwa waheze. Barambwira ati ndabumva umeze gute nje numva nkomeye.
je ndagenda ntegerezwa gutaha niko ndafise hariho igikorwa kindindiriye ntegerezwa kuja gukora baranyandikira barambwira ati ego genda ukontoroze hamutahe harageze saa 10 n'agapapuro bampaye ko kuja gusaba billet de sortie abaganga baragata badutuma gashasha saa 10:30 niho nashitse ngaha mu gikorane navuye muri hôpital militaire nshikira ngaha anya shitse ngaha rero umukozi w'Imana ariko arasenga urumva uvuye kuri za kinine naho nyene urumva mvuye ntazimaze ngiye kubandaniriza muhira umukozi w'Imana ariko arasenga nari nicaye hari inyuma ndatereza amaso gutya mbona umuntu yarafise bekiye ngaha ayishize hejuru nanje muri uwo mwanya nari numva nyene mu mubiri ntaramera neza ariko muri uwo mwanya numvise amaraso menga atanguye gukanya nyene numva umenga nutuzi dukanya bariko baransukako mu kanwa nari merewe nabi numva bwaburure bwose bya noze bimwe byose bibi bya malaria muzi byose sinamenye iyo biciye muri uwo mwanya rero nukuri gushika nisa hano babwira ko ubu ndakomeye neza Imana ishimwe Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Nanje ndabagumbire mu izina rya Yesu. Amen. Naje numvise ntova ngana shimye Imana kuko Imana yankoreye ibitangaza nibikomeye. Jesi nahora ngenda urugendo rurerure n'amaguru kuko ntambuse cyane n'amaguru nahora ncangira amashoke mu maguru. Ariko ndashima Imana kuva ku wa mbere nzino mora nta mukamenge muri tunyoni n'amaguru gushika uno munsi simurangira ya mashoke Imana nihabwa icyubahiro. Nikindi nshimiye Imana iyo ndi ubugari bw'imyumbati kubera estoma yagumijya cyane nejo naragerageje ndaburya numva biranze uno munsi naho nariye gatonya mugabo ngira ubwoba abagezi ndababwira je numva mu nda vyanse mugabo ndiko ndaza nashitse ngana numva bimeze neza nubu bimeze neza Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Kandi guhera uno munsi uraza kuburya neza sans problème. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Isashimwe nanje nari maze imyaka 5 ngwaye estoma ariko ndiko ndafungura sinafungura byose ariko je narari ubugari bw'ibigori numva bunguye neza Yesu nabwo icyubahiro. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Murumvise rero zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Yesu aguhezagire nimba uri kuradukurikirana aho uri hose. Ndabibutse rero ko mukiri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Izo ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora kandi ivyo yakoreye abo ntivyo tuma nawe atogukorera igitangaza. Reka tuvugane kuri aya majambo ncenda gusengera nawe Yesu agukorera igitangaza. None ko wavukiye amezi 9 nk'abandi nivyo birashobora gushika ukaba wacerewe indwi zibiri mu kuvuka canke ukaba waje imbere nk'indwi nka zibiri ariko nawe ufise amaraso atukura nk'abandi. Ego ufise amaraso atukura nk'abandi nta mpamvu nimwe yotuma Imana itagukorera igitangaza kandi yaramutse ikoreye n'abandi igitangaza. Wibuke ko uno munsi tuza kuvugana kuri ijambo rivuga ngo uhoraho araza gushitsa ico wamusavye. Uhoraho araza gushitsa ico wamusavye. Reka dusome iki gitabo ca mbere ca Samuel igice ca mbere ku murongo wa 17. Igitabo ca mbere ca Samuel igice ca mbere ku murongo wa 17 turasoma mu izina rya Yesu. Maze Eli aramwishura ati nuko niwigire amahoro Imana ya Isiraheli iguhe ico wayisavye. Imana ishimwe cyane. Uyu yari hana yaragowe yarafise ibibazo byuko atari bwaronka umwana. Izi ni nkuru abantu benshi bazi ntihari bwaronka kana ariko yama yasenze kugezaho n'umukozi w'Imana Eli ntiyamutahura kugezaho n'ikindi gihe Eli yamuyumvira ko anywa inzoga aravuga ati wa mudamu wewe wamuza ngaha waborewe abandi babariko barasenga ukaba mukuboregwa kumuri yamubye amajambo menshi cyane ariko wa mudamu aramubwira oya je sinywa inzoga je simboregwa fise amagorwa nkene yakana nkeneye niho Eli yaciye amubwira iryo jambo aramubwira iryo jambo rikomeye cyane kandi amahejeje kuri mubwira uhoraho yamukoreye igitangaza acararonka kana. Turasoma rero nyene kuri Samuel wa mbere igice ca mbere ku murongo wa 17 bavuga ati maze Eli aramwishura ati nuko niwigira amahoro Imana ya Isiraheli iguhe ico wayisavye. Nawe ndakwatuye ko Imana ya Isiraheli iguhe ico uri kuramusaba. Ego uno munsi ngira ndagusengere uhoraho Imana ya Isiraheli iguhe ico wayisavye. Ego ndakwibutse ko kuwa Mungu w'itariki 8 ego uyu wa Mungu nyine
itariki 8 tuba tuko turasengera abantu bakeneye ko Imana ibagirira neza. Ego hari ico wayisavye kisho kwa caramaze igihe kirekire kitigeze cuguruka, abantu ntibagutahuye, abantu ntibatahuye icyo kurasaba, abantu barabonye ugumurirarira bakibaza ngo nugukunda kurira, abantu bakabona ugenda umenga urijiriwe mu maso, batazi ikibazo ufise aho kigeze, batazi ikibazo cawe uko kimeze, ariko nibazi ko ufise ikibazo kimaze iminsi mu mutima wawe, hari ikibazo kumbure cy'uwo mwubakanye, hari ikibazo kumbure cy'amagara yawe, hari ikibazo kumbure kijanye n'ivy'akazi canke urudandazwa canke ivy'urima canke ibinabiri, ugasanga hari ikibazo kimaze mu minsi, ukumva umenga abantu ntibariko baragutahura, kandi koko ntabwo bariko baragutahura, ariko baragutahuye agomba kwishure mu izina rya Yesu. Ngira ndagusengere uhoraho gukorera igitangaza, ngira ndagusengere uhoraho uno munsi agwico wabisabye, kuko arabishoboye, yarakoze byinshi kandi byiza, yarabikoreye kandi benshi cyane, nta mpamvu nimwe yotuma nawe atagukorera ico gitangaza. Woburusha, woburemerewe, wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Uno musi rero Imana yashaka kubigukorera muri iki gitondo nyene, muri iki gitondo nyene uhora ashaka gukorera igitangaza. Nibisaba ko birinda gufata imyaka, ntibirinda gufata amezi, ntibirinda gufata ibihe byinshi, ariko muri iki gitondo nyene uhora ashaka gukorera igitangaza, maze abantu bose bagatangazwa n'ivy'Imana yagukoreye. Ariko kandi kuwa Mungu uno musi ni kwa kane, ariko kuwa Mungu rero, kuwa Mungu tuzosengera umuntu wese afise umutwaro agomba kwishurwa aho nyene. Hari imitwaro kumurishwa kuba yari maze ibihe birebire, imitwaro ugasanga umaze umwaka, umaze imyaka, nk'uko hana imitwaro wari umaze imyaka myinshi cyane, kandi yaramaze kwidodomba, yaramaze kugera kure, yaramaze kwiyumvira byinshi, yarageze aho abantu bibaza ko aborewe, ariko Imana yamugiriye neza, iramukiza, araronka umwana w'umuhungu, kandi umwana yitwa Samuel. Nawe rero ku munsi wa Mungu ntuzosibe cyangwa ngo ucererwe, ni saa 2:30 aho ku ishengero rya Hope Church ni mu Cyaramagahe. Bisi igusiga ku 10 ukacuja ku 11 rero ni barabara rikurikira, niho tuba turi, niho ishengero rya Hope Church rikorera. Saa 2:30 ni kuva ibarabara rya 11 uhagaze nyene ucubona ishengero ibarabara rya 11. Turaguhaye kaze kugira ngo nawe uzohezagiranwe hamwe n'abandi, kandi uze wishurwe imitwaro yawe. Izo bari tariki 8 kuri wa Mungu, izo bari tariki 8 zo ari umunsi w'abadamu n'abigeme, kandi uwo munsi nyene urumva ko Imana izokora ibikomeye n'ibihambaye, nubwo buri umudamu nubwo buri umupapa. Ego abadamu rero mutararonka amahirwe yo kuronka kana ku munsi wa Mungu rero turabaye kaze kugira ngo namwe Yesu abagirire neza. Ego n'amahirwe adasanzwe, si buri muntu wese aronka ayo mahirwe yo kumva ijwi nk'iri rimuhamagarira kuza kugirirwa neza. Ego hari abantu usanga bamaze imyaka n'iyindi batararonka kana, ndibaza mumvise inahe zitandukanye z'ivyo Yesu ariko akora mu ishengo rya Hope Church. Turaguhaye kaze rero nawe Yesu akugirire neza, ntubure kuza kuko yobara amahirwe utakaje, yobara amahirwe yawe utakaje, naco bitwaye itike utanze kizima. Yesu azogukorera ibikomeye n'ibihambaye. Hari imitwaro rero umara ibihe byinshi, mugabo kabasigaye ko hagira ukugururiza, nk'uko kwa Eli yabibwiye Hana, aramubwira Hana ati uhora aguhe ico wayisavye, nawe uhora aguhe ico wayisavye. Ego uhoraho aguhe ico wayisavye, kandi birashoboka, kandi birakunda, kandi ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Yesu abandanya kugirira neza, Yesu abandanya kwitaho. Woburusha, woburemerewe, wowe ufise ibibazo waburiye inyishu,
woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana? Wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Uyu mwanya rero ngira nsengera umuntu yumva afise ukwizera, umuntu ari mu bibazo ibi canke biriya, canke umuntu abagwaye muri no mwanya, canke afise ikibazo abona ko yaburiye inyishu. Reka dusenge kugira ngo Yesu akugirire neza. Mwami Yesu, mwamugororotse, uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana itubabaye. Ndagushimiye kubwe mwene data wamugiriye neza akaba ari muzima ano masaha. Ndaguhamagaye kugira ngo ugire ico ukoze ku buzima bwiwe. Mana mwitwararike, Mana mube hafi, Mana mugwanirire. Igitangaza cawe kimuboneke ko nkuko cabonetse kuri Hana. Hana yaramaze imyaka atararonka kana, ariko waramugiriye neza araronka kana. Uyu mwene data nawe amaze imyaka afise ikibazo kicanke ikindi, arakeneye kubona igitangaza cawe, arakeneye kubona umugirira neza. Lizeye Kristo kuvyumvise kandi kubikoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe rero na Pastor Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Hope Church nkuko twababwiye aho dukorera ni hajya mu Caramagahahe, ni hafi y'uruzi Gikoma, uvuye nko muri ville ufashe bisi ya ville, kuko umuntu ashobora kuba aba mu quartier ya kure, ukafata bisi ya ville aho gushikana kuri bisi aho zikatira ni ku ibarabara rya 10. Ucufata indi barabara rikurikira ibarabara rya 11. Ego urihagaze ko ucubona ishengero, ni ishengero rya Hope Church. Ego turabaye kaze rero ku munsi wa Mungu, ego guhera iki gitondo rero utangurire gutunganya gutegura imyanya yawe yo kuwa Mungu, kugira ngo ku munsi wa Mungu rero nawe ntuzubure, nawe ntiwobura gukenera kubona igitangaza cawe. Ushobora kuba ufise umuntu wawe akeneye igitangaza, canke wewe ubwawe ukabukena ico gitangaza. Kaze rero kwa Mungu kugira ngo Yesu agukore igitangaza, nawe akore n'igitangaza n'uwo muri kumwe. Kandi Yesu yama yabikoze, kandi yama yabikoreye benshi cyane. Nta mpamvu nimwe yotuma atabigukorera nawe, nta mpamvu nimwe yotuma atabikorera abandi. Nawe ushinga intahe nk'abandi, wumva abandi bariko barashima intahe, bakwashinga intahe, ariko wewe nturaronka kanya nawe ko gushinga intahe. Nawe uzoshinga intahe y'ivyo Yesu azoba yagukoreye, kuko arabikora, yama yabikoze. Yesu abahezagire, mugire umunsi wa kane mwiza. Uyu munsi uze kubera umunsi mwiza udasanzwe, uze kunguka. Nimba uri umudandaza cuvuga ati amena. Nimba uri umudandaza uze kunguka. Nimba ukora akazi ka moto canke ka kimodoka canke ariko kose ntugire accident mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu uyu munsi ukubera umunsi wo kubona igitangaza cawe. Mu izina rya Yesu uyu munsi uze kuronka amapele, abagutelefona ibintu vyiza atari bya bindi bimeze nabi. Mu izina rya Yesu no munsi ibintu byawe bize kugenda neza. Yesu aguhezagire cyane. N'umunyeshuri sindamwibagiye, n'umurimyi sindamwibagiye, n'umworozi sindamwibagiye, n'ukora amafere nawe nyine sindamwibagiye. Mwese rero uro musesa bandanya bagira neza. Mwari kumwe na Pastor Nkeshimana wo mishengo rya Hope Church Caramagahahe. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera ku Caramagahahe kwibarabara ry'amabeni, hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid, aho amabisi asanzwe akatira. Woburusha, woburemerewe, wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.